zari nyinshi cyane kuko hariho nizo twashikiriye hakagera yaho twumva umenga twohagarika evenement ariko turakomeza tumekinga inguvu nyinshi cyane kugira ngo evenement ntihagarare. Hari zatuma nyine twumva umenga evenement twoyihagarika muga muri icyo gihe cyose twagize izo ngorane niho twaciye tuvuga ati reka tudeside umunsi evenement izobera comme ça tube dufise target dushobora gukorera ko tuvuga ati imvura yagwa yareka ujya munsi evenement itegerezwa kuba. Iyi evenement nayiteguye atana sponsor nimwe ndaronka. Turaca mu bihe byinshi periode ya coronavirus turabura n'umuntu akomeye cyane bituma duhagarika ukwezi kose. Donc message no bagenera rero hariho aho twadodoye kubera evenement kungene zahora zimera ati ivyo ni nka Miss Burundi baduca bihagarika baratwankira cyane ariko hariho n'abandi twagerageje gukonvenka baratwumvira ariko babaye bakeya gusumba abo twavugishije. Ariko rero nkuno munsi hariho abashatse ko baza muri evenement uno munsi nyene babonye bamaze gushikana bakabona kungena ibintu ubwa mbere biteguye. Abo ikihe cyose rero nobwira ama entreprise cyangwa abantu bose bashobora kuba baragize umugisha wo kuba hari ibintu batunze donc bafise uburyo bashobora gufashisha abandi muze mufashe abo ba jeune kuko murashobora kuba mufise amahera mukayabika ariko twe natwe ntayo dufise ariko dufise ingufu zo kuyakoresha. Ni muze rero dukore mwumvirize umuntu wese kuko nk'ubu ndazi iyi evenement nyemba bidakunze iruguruye imipaka ahantu hose nibyakunda ninabitura muzonyumvire ariko nabandi mwumva ko bafise ama idea meza ashobora guteza imbere igihugu agateza imbere n'intara mubumvirize kuko iyi evenement ndazi irashoboye gutuma Ngozi havibra kandi na hotel nimi Ngozi tuzuye nta mumotare n'umwe atari karakora nta modoka itari kirakora donc ibintu byose urumva ko vyuzuye bimeze neza cyane. Mudufasha rero dutegura ama evenement kuko mutadufashije turayakora ariko mudufashije naho tuyakora neza gusumba uko twari twayateguye. Igihe cyose rero mu buzima utashobora guprena ama risque nta kintu kimushikako. Igihe cyose mu buzima udafise target nta kintu kimushikako. Mu buzima urakoresha ingufu zawe zose ufise ugakoresha ubushobozi bwawe bwose ufise utitaye ko wavuye canke kuburi ku myaka ufise kuko ibikorwa vyiza simaka bikora abakuzi nika n'abajene murashobora kubikora. Ikintu no batumira ni muze dukore dushira ingufu hamwe nkuko mama bivuga tushize hamwe ko twese byoshoboka nta kintu kimwe cyo duhagarika. Muze dukore dushire ingufu hamwe mutegura ama evenement mutegure n'ibindi bikorwa kuko nitwaje twifokaliza twese muri domaine événementiel no habwo tuje no mu bindi bikorwa ahantu hose ushobora kubona ko ushiramo ingufu kuko umaze guparvena kuriska ku kintu ubona yuko gishobora habaye mweshe ushobora kwica izina giwawe ukononera n'intara canke igihugu aho buri umuntu ukomeye cyane. Ni muze dukorere rero gose kuko Miss Burundi ni higanwa ryo ku rwego rw'igihugu twe twifuza ko dukora Miss Ngozi rero iri ku rwego nago rushobora kuba rw'igihugu ku bantu bari kure ariko abantu ushaka ko bazozamwo bazobona yuko ari ibintu biteguwe neza bihunguwe neza kandi cyane. Turifuza cyane ko twotegura ibintu byinshi cyane nkuko babivuze kuri stage. Turifuza gutegura Miss North donc Miss wa region kandi yoyo iri no ku mapapier yaraheje kwandikwa. Miss North mu Miss irategurwa sinahora ntinya kuyivuga kubera hari abantu baca biba ama projet gusindi baza ntibashobora kwiba mugabo turifuza ko Miss Burundi tuyitegura cyane.